jewe nari mfise depression nari ngiheza kugira divorce n'uwahoze ari umugabo wanje hanyuma cangwa ku butumwa bwa Rutayisire Pasteur Rutayisire mu Rwanda ariko ahanura abakobwa ati none mwa abakobwa ntimwishinga abagore ba divorceje ntaco bafise bo bahanura urumva hama jewe renda vyumvise ko nari muri depression yo kugira divorce ca ndashavura nsanga nakoze ikiganiro ndamuvuga nabi kubera ishavu urumva gusaba ikigongwe nibisa mugabo abandi ba pastor ntibamenyere n'umupastori wa mbere kandi n'uwanyuma savye ikigongwe kuko nabonye ko bibereye ko ndamusaba pardon naramurenganije ariko tukiraho nyene bivanye na message yatanze tukiraho nyene kubera ikigugu president ukavuga ati nzosaba ikigongwe Pasteur Rutayisire wo mu Rwanda atari uwina ati kandi azoba ari mu pasteur wa mbere n'uwanyuma urazi impamvu jewe ubu simpubuka icambere ubu sindi stress ubu ndatuje sivyo ubu nta kibazo pemfise ni prophète ni pasteur oya rijya ni apotre ni ry'abavyeyi bamwisi yitwa Nikiza Jean ego reka je ndamwibarize gusa ndazi muto yiwiwe muto yiwe ndamuzi kandi ntavyazi yapfuye kunsamira hejuru ntazi ko ndamuzi apotre Nikiza ni Jean yaravuze ngo koko yamavuga ibyo ba Nigeria ngo biki ngo abagabo bahuye bana ba Nigeria ngo biki icambere reka je ndabumurabishe kubutumwa umuntu wese afise passe yiwe je ni kwanda vyanda kuri rezo sosio ngo abagore nkabarya ngo abakecuru nkabarya ngo babarushe excuse me je sindi umukecuru ndakuze gusa bien sûr je ndakuze je sinzi kwigirisha ndakuze kasi ndi umukecuru abakecuru ni barya batakivyara barya baciye imvyaro je ndacavyara c'est pas bon mon frère c'est pas bon none kutabwira ubutumwa penshi muto yiwawe ntiyiriko aranywa inzoga arya abana b'abandi Edison yamabivuga be na Chimamanda bakamuvugaho ko atabaho ubutumwa ko yamunaniye batoye ko bamunaniye guta aparamira kuri jewe none gutanshira urubanza kandi ari passe yiwanje number 1 Jesse nari ndaya ivo ngo umuntu ndambwire kwanza abantu baze batahura indaya niki Jumu nazombeshe sinzomwemerera ni nkuko nanje nasanze kubera ama depression Pasteur Rutayisire naravuze ibitari ivyo nasingatse kumusaba ikigongwe kubera kino n'abantu bameze gutyo nanje baze baransaba ikigongwe kwanza uravuga ati Pasteur Nikiza Jean benshi bazi nka apotre zo gusaba ikigongwe azonsaba ikigongwe kubera yagize amakosa Yes nkunda ndakuramutse nengera ndagwikaze kuri Magic Channel ndabwira ko ari mugano wa Kent umugano w'Imana umugano w'umwete umugano w'abantu nuko another day another vibe ndakubwira ko no munsi vibe yacu yaduteruye neza na neza tuzanira COCO baramuzi aho benshi bamubonye baba bazi ko aje kuvuga amabanga ya pasteur aje kumena vya bindi abandi batinya ariko no munsi sico camuzanye no munsi yaturondeye agira ati hari umwe pasteur yigeze kuvuga ko ibintu bigiye bitandukanye ariko nyuma yo gutoza yumva ko yose abikigongwe uno munsi araje nkuko vyaciye aha kuri kamera nkuko yabivugiya nayo mpamvu no munsi namuzanye ndakwakira cyane COCO kuri Magic Channel ego urakoze Kent ni sawa sava COCO meze neza nawe aga fresher ariko ubundi akavaje iminsi yose yo kabaye agarutse agaruka afise izindi fresher fresher nimani zitanga namanabivuze nimani zitanga iyo munasa neza abasa n'Imana iyo asa nabi naho ntakunda bafise ubwiza bwa shitani ndakwibutsa wanyemereye kado imbere ya kamera bantu b'Imana muri commentaire muce muzi no munsi yayinyemereje ntegerezwa kuva nganda itahe sinzi uko ari nabonye yazanye ibintu menga na maparfait sinzi hagibura abandi bahora bazana amashoko nuko COCO nyuma y'igihe kitari gito twarashoboye kubona commentaire zagiye ziraca kuri binabiri na cyane cyane ku nkuru warutanze ya Pasteur Rutayisire aho tubona ko nyuma imbere yo kugira mu kugaruka mu Burundi warashize hanze ifoto uravuga ati ndagarutse mu gihugu canje c'amavukiro gusubira kujya kayaga atariko
nzosaba ikigongo umuntu benshi bagumye biyumvirira bari mu madidani mbega agira sabe ikigongo nde umugabo wiwe bagira basubirane agira sabe okay kwanza twaramukanije kwanza twaramukije abakunzi bacu yes abakunzi ba Magic Channel twaramukije cyane abakunzi ba Magic Channel TV bari Burundi abari Buraya abari muri Afrika abari muri Arabia Saudite abari muri Asia mwese kwisi yose turabahaye mwiriwe namwaramutse bivanye naho muherereye hanyuma rero ikintu canzanye ngaha erega kenshi reka ndakubwire jenda umuntu iyo ndekonesheje ikintu nkasanga nakoze ikosa directement saba ikigongo wow yes umenya ati aha nacumuye ucurondera umuntu ukamusaba ikigongo ego je sinzi kwiteranya n'umuntu vraiment bitera n'imikoshi nukuri kw'Imana no muri societe n'abantu bavyumva ifitaniye beef n'abantu please ugira beef n'abantu please uhura n'imikoshi myinshi ntavyo nkunda kwiteranya n'abantu wow la fois passée twigeze haraheze igihe kweri kiriya kigano kimaze nk'amezi angana gute 3 eto nkasimo gutyo ararenga nkane ane canke 5 kuri ntwari bwa okay oya ni menshi ararenga ni menshi jewe nari mfise depression nari ngeheza kugira divorce no wahoze ari umugabo wanje hanyuma cangwa ku butumwa bwa Rutayisire Pasteur Rutayisire mu Rwanda ariko ahanura abakobwa ati none mwa abakobwa ntimwishinga abagore ba divorceje ntaco bafise bo bahanura urumva hama jewe renda vyumvise ko nari muri depression yo kugira divorce ca ndashavura nsanga nakoze ikiganiro ndamuvuga nabi kubera ishavu urumva rero bantu bimanaje ndasavye ikigongwe ikintu nakoze naciye mvuga ati no urumva iyo umuntu ari muri depression ibintu byose bana ko ari bibi abantu bose bakoze n'akantu gato yabona ko ari bibi ariko ubu kubera nakize meze neza ndavuga ati reka nicare hasi nkurikirane ingene yigisha nkurikirana ivyo avuga fata umwanya pe sanga naramurengarije hariho na commentaire twabonye benshi bavuga bati kumbure kukubera ko wahora mu gihugu ca Kenya nubwo tari washimye kubivuga bavuga ko ari umwashoboye guhurira n'ujya Pasteur Rutayisire wo mu Rwanda ngo mwarashoboye guhura ashobora gusaba ikigongo cyane turashaka kumenya zoba ari inyigisho wakwiye muri Kenya cyane uba warashoboye gukurikiranye kuri rezo sociaux ndakurikirana ubutumwa bwiwe sanga ahubwo atandukanye n'abo pastori bose je niwe nkurikirana aratandukanye na Pasteur Rutayisire waha mu Burundi atandukanye n'abapastori bose nzije ubutumwa bwiwe donc ari sage ico ni cambere ubutumwa bwiwe buza buhanura ibintu bitandukanye urumva je narafashe umwanya ndamukurikirana nsanga namuhoye ubusa kandi gukosha si bibi ariko gukosha ntubimenye cyangwa ucishe bugufi urumva gusaba ikigongwe nibisa mugabo abandi bapastori ntibamenyere n'umupastori wa mbere kandi uwanyuma savye ikigongwe kuko nabonye ko bibereye ko ndamusaba pardon naramurenganije ariko tukiraho nyene bivanye na message yatanze we yari karavuga ko atakumviriza impanuro z'abagore bari divorce narabibonye uratse kintu je sishobora guhanura umugore ngo agire divorce cyane kuko ndakira amaka menshi yagutyo inyuma yahaje bagiye barandondera abagore bafise ibibazo bitandukanye abakobwa meme n'abagabo n'abahungu cyo nsanga naramurenganije ugasanga nk'umugore agire divorce ugasanga wamuhanuye n'umugore ari divorce cyangwa atigeze abana n'umugabo cyangwa ugasanga n'umugore byananiye mbwa kiri mu nzu ndavuga kumbe bimwe Pasteur Rutayisire yavuze n'ivyo birashoboka ibyo byinshi bihari ko abagore baba divorce donc ko babona ko bananiwe n'abandi bace bananirwa je binaniye wundi arabishoboye urumva simpaka ngo je naniwe kubaka canke byanse ko n'abandi bica byanka no abantu birwagira mariage hari habubatse neza n'abandi bubatse nabi n'abandi baguma babomora urumva se normal ubuzima niko bumeze burazunguruka yes tukiraho nyene kubera iki guprezeza ukavuga ati nzosaba ikigongo Pasteur Rutayisire wo mu Rwanda atari uwina ati kandi azoba ari mu pasteur wa mbere n'uwanyuma urazi impamvu jewe ubu simpubuka
icambere ubu sindi stress ubu ndatuje sivyo ubu nta kibazo pe mfise nariyakiriye ndamenya ko ubuzima ubu bwanse ufata ubundi kandi bugakunda ubu nta kibazo mfise ariko kiriya gihe vraiment nari depressité ubwoba ugitangura kwahukana nukuri abantu babifyinisha je sinzi je nabonye bigoye pe gufata ukahukana n'umuntu mwigeze kubana tanto mufitaniye umwana canke abana uratwaye abo bana canke barasigaye kwasi ugiye gutangura ubuzima bushaje ni ibintu bitoroshe ubu rero nariyakira ibintu bimeze neza niyo mpamvu nashitse ubwenge kugiye kandi ndavye n'amaka ngenda ndaronka yo guhanura abantu batandukanye kubera jewe nace mu buzima butandukanye ça c'est vrai ariko Imana irabireka kugira ubicemo kugira nawe uze wigisha abandi abataragwa muri bijya waguyemwo wewe ntibazi babigwemo ababiguyemwo naho bamenye ingene bavyitwaramo yes nuko kuravuga ibintu bizima cyane koko nyuma yaho twagiye turabona ze muri commentaire wazura nashirako n'abavyeyi benshi bagushimira bakubwira ati ahubwo urakwiriye gukreya ikigo canke ugakreya ikintu cyo gufasha tuvuge ko aho wari wagiye nk'ugo rugendo rwawe woba warakarihije ubwenge mu bijanye no guhanura ingo canke no guhanura abagore baba divorce jewe cambere nta buzima sinibaze ko hariho ubuzima bubi ntaracamo kandi nta n'ubuzima bwiza ntaracamo ubuzima bwiza pe narabuciyemo n'ubuzima bubi pe narabuciyemo urumva rero donc kugira uhanura umuntu niko warace muri ivyo bintu donc mfise experience kwa vyose nabiciyemo urumva rero iyo umuntu anzaniye kagutya nsanga narayibayemo acamenye ingene ndayimuhanuramo gusa biri difficile kubihanura umuntu wowe ukibirimo yes ariko harabivuyemo biroroshe cyane kuhanura kuravuga ikintu gikomeye cyane turashaka kumenya uri kuravuga ati bwabo ubuzima bworoshe n'ubuzima busa n'ubugumye byose narabiciyemo dufate ko koko uno munsi bivanye nuko abantu babibona uno munsi witwa ko hagaze neza dufate ko business ukora canke ivyo wobukora bimaze kwinjiriza amafaranga ubu no munsi kubera ko uhagaze neza ariyo mpamvu umva ati sinshobora kumva ko no geragezwa n'utuntu tubayabaye canke ni koko avuga ati ahubwo narakomeye nubwo ntari bwaronke ivyo mfise no munsi kugira nshobore kwikomeza nshobore kumva ko ntashobora kunyiganga ngo nsubire muri bwa buzima bubi deja kugira amahoro mu mutima nico kintu cambere kibaho yes uyu ufise amahoro mu mutima utanyiganga n'akantu kariko kose urumva ariko naho ukenye n'ikindi kibazo oya urabona jewe mpervena gufungura neza nkafungurira abana banje neza bakiga ku mashure meza nta modoka ndaronka ariko nzoyironka ariko ndafise ivyizigiro ariko ubuzima bwawe uko buhagaze no musi mugabo nta sinsabiririza urumva nkeneye kurya inkoko ndayirya n'abana banje nkeneye umukeke ndawurya n'ivyo biharage nkabirya urumva ibintu vyose fata ka vacances ugatwara abana donc ubwo nibwo buzima mu busanzwe base y'ubuzima basi ariko birababaje iyo udafise rasi ugaburira abana umugabo mwarahebanye mwaradivorceje nta kazi ufise ntubona imbere ntubona inyuma wobura depression gute oyambwira tureke n'abagore kenshi mukunda kudufatirana abagore n'abagabo n'abahungu umuntu wese ari donc akuze atari nevuga gute umuntu yiha basi udashoboye kuyiha udashoboye kubaho udashoboye ufise abantu udashoboye kubigisha za besoin zawe ziyongeza ku incuro 10 deje umuvyeyi wese bakeneye ko umwana wiwe amererwa neza mu mwanya ubona ko umwana wakeneye ikintu ntukironke vraiment nta depression isumbico yes ariko iyo ubona ati ibi bintu Imana iracamfasha ukuboko iracanshoboza kuko ntaco natanze hari abantu twahukaniye rimwe ubuzima byanse no kugira baronke n'ikiro c'umuceri ari problème hari n'abandi bahukanye ava yacu canke bagize ibibazo ava babimaze imyaka n'imyaka ariko wagira uko gatoyi gusa Imana ikagufyondera ikakugira faveur yo ni faveur y'Imana si vya bose
urumva rero iyo bibaye gutyo Imana ikagushoboza ikakubigukorera udahangayitse cyane iyo ni favor utegereza kubiha agaciro wotreve by'abantu bavuga canke biki urumva abantu bakunda gucira imanza abagore bahukanye cyane si twese twahukana tubishaka je nama mvuga kijya kintu kiva ngo urumva ngo no kuguma ngo niko zubakwa urumva hari ibintu atari byo kwihanganira naho bibiri y'ibitubwira jewe hari ibyo no kwihanganira wowe kenshi utokwihanganira hari ibyo wakwihanganira nanje no kwihanganira rero kirazira guciranira imanza kuko n'imitima ntisporta kumwe na serva twese abantu twese kutugenda twese ntizakira ibintu kumwe ngo zibisevinge kumwe no je ndashaka gusevinga ikintu umwaka undi akagisevinga amasegonde cyangwa undi ntivyinjira no kwinjira bikinjira bisohoka aho nyene yes tuze rero tugira twiga aho ndiko ndabwira abantu bakunda guciranira imanza si vyiza ntivyari bikeneye ko duciranira imanza kuko je nyagiwe uno munsi ukantwenga wewe utanyagiwe uzonyagiriza wawe azonyagirwa niyo mpamvu umuntu afise agatima runtu ntiyarakwiye gutwenga mugenzi we yahuye n'ibibazo ego hariho abavyitera hariho abitera ibibazo pe nk'umugore ugasanga umugore agiye kurongorwa atazi icamujanye urumva icamujanye aba ari giki ari mu buryo bwo mu mpwemu n'uburyo bwo mu mubiri yes ako tugahagarara rero kuravuze ati haba mu buryo bwo mu mpwemu n'uburyo bwo mu mubiri mu buryo bwo mu mpwemu ushatse kuvuga iki no mu buryo bwo mu mubiri ushatse kuvuga donc mbeba shano bivuga gute jere sinzi imbabarira abantu ntacyo ni kugira uno munsi urabona ko wewe barabizi andiko ndiga kuvuga mu mbabarira amatwi birangora bantu b'Imana nababwiye ko urugendo yakoze sigwaguze ofete ingene bimeze shatse kuvuga iki wa mugore atazi ishingano zo mu rugo hariho kubaho umugabo hariho gukora ibikorwa byo mu rugo naho buri umufonctionnaire gute ukavuga ati muri weekend ntegerezwa nkora isuku ntekera umugabo ndamufate neza agingiye azatetswe n'umugore wiwe bien sûr rega umukozi nawe yoteka neza ntarusha umugore w'umuntu hariho n'abagore batazi no guteka ugasanga umugore ntazi no gusasa igitanda yaryama aho kuryama neza akaca aryama acuramye urumva ivyo vyose akaryama acuramye yes bikabaho umugabo akaryama uku akaryama parallele basi urumva utegereza kubimenya byose kumbe urabishika umugabo n'umugore bakaryama mu muzungu wa yine abatazi ivyabajanye nyene baryama mu muzungu wa yine nuko amwe mu mafoto yasirikiye cyane aho benshi bagumye bavuga ni foto wifotoje uri kumwe n'abaswahili bamwe bambara vya bintu vyo ngaha hari abacu bavuga ati yagiye kwiga ati kubyigisha je icyo nzi ndabizi icyo nzi gusa ari kiganiro nakoze n'abafranike bambaza yuko atamugore yo ntwara umugabo ndavuga to ya bavuga ati gute byose ni mu mutwe servige cyose utayikoreje mu bintu byose birakubana amazi bavuga ko ushobora kuba wari wagiye hariya kugira urahura ubumenyi cyane cyane ko bavuga ko abaswahili bazi ibintu ubumenyi ahandi ubwo nzurahagije mu bintu byose muri bazi wovuga ati jewe ndinze ndamuronka nta n'umuntu yo muntwara aho reba kubera ko wahukanye ntibisa ntibisa ariko ujye hora mutaye ariko no munsi niko kavuga ati jewe wanje ndinze ndamufata umuntu aca yiyumvira ku mudamu kumbure nawe abona ivyo biriko birayumba canka avuga ati oya Kent urumva mu bintu byose nama nabisiguye ikintu kimwe gipfuye n'ibindi byose birafa mbe kwanza tuje gute mu vyingo kweri rabiyo tugeze vraiment urumva wenda kwishinze gamana ore nturubaka no kubaka oya tuba dushaka na fiance basi ego uramufise urumva iraba abantu b'Imana Kent n'umusiri batera akaba ariko ambwira ibintu ariko azana ibintu nk'ibi vraiment mu rugo reka ndakubwire na wewe niwarongora kimwe kikagufana mu nshingano ufise uzumenye byose zoba bibaye zero ico kimwe rero nyamukuru nico dushaka kumenya no munsi responsibility basi responsibility zose z'umugabo kuko umugabo agenda afise responsibility ego n'umugabo afise ziwiwe wewe havuye mu nshingano yiwawe gapfa
umugore akubona nka zero yahe n'umugore nawe nyene bigupfanye c'est fini ni gutya. None iyimwe nshobora kuba jewe ntangarasyo, nshobora kuba jewe ndihinzu cyangwa none utangarasyo ukariha inzu oyi uri kuranjana ndahazi to oya tuzobigaruka kwibi nuko wavuze ati tugarutse inyuma gato ati jenje gusaba ikigongo umupasiteri umwe ibijyambere n'ijyame ati nta nuwundi nzosaba ikigongo jamais. Ariko twabonye agapost wavuze ati uyu nawe ndamufitiye ubutumwa nubwo ari karamvuga. Yari umupasiteri twashoboye gukoresha ikiganiro hano kuri Magic Channel. Shana murazi gutukana kweri. Oya yaravuze ni prophète ni pasteur. Oya rijya ni apotre ni ry'abavyeyi bamwisi yitwa Nikiza Jean. Ego reka je ndamwibarize gusa ndazi muto yiwiwe. Muto yiwe ndamuzi kandi ntavyazi yapfuye kunsamira hejuru ntazi ko ndamuzi. Apotre Nikiza ni Jean yaravuze ngo koko yamavuga ibyo ba Nigeria ngo biki ngo abagabo bahuye bana ba Nigeria ngo biki icambere reka je ndabumurabishe kubutumwa. Umuntu wese afise passe yiwe je niko ndavyanda kuri rezo sosio mugaje simfa kwiyanika ngo ndiko ndivuga ngo biki mbashaka bifasha abantu abo bifasha birabafasha ikibi c'abantu ntibumva icambabaje Prophète Jean Nikiza yandika ibitabo n'umusomyi akongera kandika normal mabike ntiyari kubivuga kuko bisa yanciriye urubanza. D'abord ubanza kumviriza umuntu ukamutahura. Ega nanje narigeze kwandika igitabo niko catakaye. Kumbe musanze muzinanye. Nituzira mugaje nacanditse c'ubuzima bwanje gose. Muganzi zosubira nandika ikishaca ntwaye ama miliyoni menshi kirantakarana ndababare ariko nzosubira nandika ikindi ntacu. Urumva? Deja iyo tumviriza umuntu ntushaka kumenya ivyo wandika uca wandika ibitari ivyo. Ubanza kumviriza umuntu none nk'ubugiriye uri docteur ugashaka kugira consultation umuntu kugira wumva hagwaye ubanza kumviriza akakubwira ingene ababara ukaca umenya ibipimo umwandikira. Uri mu psychologue urumviriza umuntu afise ibibazo ukumva ntibapfa guhanura gutyo babahanura abantu canke babavura bumvirije d'abord bakumva aho bababaye. None gutanshira urubanza kandi ari passe yiwanje deje mu Nigeria yavuze je namaze kumusigura ko ku macano atandukanye yo bariko barabimbaza. Number 1 Jesse nari ndaya ivo ngo umuntu ndambwire kwanza abantu baze batahura indaya niki sivyo indani wa undi incuruza agasaba bagaciriranira umugabo n'umugore canke umukobwa ivo bagaciranira amahera bakaja gukora ibyo bakora akamuriha amafaranga kuva mvuka sindakora ico kintu jewe ego narakundanye wovuga ati warakundana naragenda mu relationship urumva ariko si kuvuga ngo umuntu ngo yari ndaya ngo yaragenda akidandaza jamais ute ashaka kuvuga ngo mbe yakoresheje ngo abagore nk'abarye ngo abakecuru nk'abarye ngo babarushe. Excuse me Jesse ndi umukecuru ndakuze gusa bien sûr je ndakuze Jesse nzi kwigirisha ndakuze kasi ndi umukecuru abakecuru niba bagiye batakivyara bagiye baciye imvyaro je ndacavyara umwana wanje ubu yakwijije 4 ans 25 hirya yejo urumva jewe rero ndacavyara bisigaye ndacari muto ndi jeune mama avuze ngo bakecuru nk'abarya deje uri umukozi w'Imana ntushobora bisigura n'abantu arongoye barafise urusengero buke n'abakozi n'abantu yumviriza abakristo biurumva arabacira imanza. C'est pas bon mon frère, c'est pas bon. None kutabwira ubutumwa penshi muto yiwawe ntiyiriko aranywa inzoga arya abana b'abandi. Edison yamabivuga be na Chimamanda bakamuvugaho ko atabaho ubutumwa ko yamunaniye batoye ko bamunaniye guta aparamira kuri jewe. Burya izi rezo sosio ni nziza kandi nimbi nk'ubu ntiyarazi ko nzi muto yiwiwe ariko we yaravuze ati nimba muba vyashitse bikabijyambere
kubera iki musubira n'irya kabiri n'irya gatatu n'irya kane si rya gatatu je abantu batahura abantu ntibashaka gutahura umuntu babanza bumviza ikiganiro gihere batahura umuntu jewe mu Nigeria twagiye in deep y'urukundo tuvugana ko tuzogira mariage muga yashaka kunjya gusa yari yishakira ibintu gusa yari umuprofeti yari umujana avuye mu Bwongereza duhurira mu isengeri wacu akoresha ibitangaza kandi maze kubisigura vraiment je nibazi bambabare badafise amatwi kumva bazi baranuma urumva kuko uzoza avuga amahopo j'ivyo ntavuze nzoze ndamuvuguruza si vyiza je arankunda nk'umusiribateri nkuko nanje ndari umusiribateri atamugabo nari mfise turakundana urumva gusa ikibi niko nasanze yakoresha imyuka mibi bakandoga bimwe by'abanigeria yarabaroze nafata afise nka emiliyo $1000 nkatero nka mari 2000 nazimuko nyene zose mugaca nsanga yarandoga urazi kugira bimve ko abakozi b'Imana bansenge bavre apana bamwe birirwa barashurashura bakaca baja gukora abantu urumva kubera iki none batumviriza umuntu azombeshe sinzomwemerera ni nkuko nanje nasanze kubera ama depression Pasteur Rutayisire naravuze ibitari ivyo nasingatse kumusaba ikigongo kubera iki none abantu bameze gutyo nanje bazi baransaba ikigongo kwanza uravuga ati Pasteur Nikiza Jean benshi bazi nka apotre zo gusaba ikigongo azonsaba ikigongo kubera yagize amakosa atansavye ikigongo naho moi je m'en fous je m'en fiche mugabaze bumviriza ivyo umuntu aba yavuze ntibareke kuza barandengere hanyuma abapastori nabo mvuga babi bakoresha na satani jewe namasigura neza s'abakozi b'Imana bose urumva namandabisigo kwereka abantu bari tetu batumva si bose none hari abantu muri society hari abantu babi gusa canke abantu beza gusa hategereza kubaho babi nabeza kwisi yose kandi n'abantu barabibona baravyibonera harimo abakozi b'Imana bavre muga ni bake cyane benshi ningwiza muronga iyo mihimbiri yirigwira turoga gusa yongera icy'abagore babandi n'abana babandi uravuga ati aba ba apotre benshi birirwa bari kwanza jewe uruzina apotre profete erega no wa mu Nigeria ari mu apostle nukuri ari mu apotre wari wakunda rero tangaza shana navuga ati yo mana warakoze kumpeza gizo n'umukozi w'Imana nk'uyu vraiment mana nkayishimira mugabo mbonye rero hagiyemo biriya bindi ndavuga ati allo apostle what is that none tuba dushaka kumenya wewe yaragukorera ibitangaza ariko apana je mwisengero hageze ko mukundana ibintu vy'Ibujumbura yarabigusaba neza oya hari jambo Jean yigeze kuvuga urya Nikiza ngo gute ngo bagenda rimwe ngo bakage just nage wansengere pas tout yarandrazi turivuganira ko tugira tuje muri relation mugabo je nanzi ko yari umukozi w'Imana ko tutazobikora ntiwari uzi ko azoshikana akagusaba mu bambe kandi legend umuntu yo ndi kumwe n'umuntu n'abakozi b'Imana ndirinda kwambara ipantaro basha mfisi ngo turiya zigira ku mano kugira singusha abakozi b'Imana urumva jeyo dukorana imirimo nahora nambara iki ibintu vyisoneye ndankarondera n'igiki camuhabuye basi camuprovoze gusa baba bafise intunze siyo wenyene benshi baba bafise iki baba babimenyera ivyo bintu bamenyere gushurashura nyene baca bafatira nyene muri video y'abantu bivuze ko nawe yagufatiranye n'ubwo waho uri wambara ukikwitsa je nari ikwiza kandi abanzi barabizi ko je ntambara ubusa hari abantu ubona abagore n'abakobwa baja mu isengero ugasanga bambaye tumini ugasanga yambaye ukuboko gucitse yambaye ca mugonga uti barya ntibaba bagiye gusenga jifite ntavyo ndakora mu buzima bwanje kuva amenye Imana wovuga ati baba bagiye guseduiza baba bagiye gutuma none wogenda gute mu rusengero nk'ugiye mu kabari ntibibaho kwanza mpebe ndababwire mwa abakobwa n'abagore gute ugenda mwambaye amasexy mu isengero ntibibaho Chugasanga ijipira mufa je nabaye mu musulman narace mu musulman raba ingene babambaye ega normalement n'abapastor ntibari bakwiye kwambara ama costume bari bakwiye kuca barenza ko bazambaye bakaca barenza ko ikanzu ni bibi uti kubera iki bebashura uruntu ko buruje gute ndaruvuga gute mu kirundi mu mvuga mbabarira amatwi. Bebashura uruntu ko buruje gute ndaruvuga gute mu kirundi mu mvuga mbabarira amatwi.
urabona nk'ubu bodonga nk'abantu nka kurya abagore bakunda kwambara utuntu hari igihe pasiteri ari hajya imbere asamara kameme bikamugora yambaye akantu kagufi ugasanga pasiteri nyene biramugoye ega n'abantu apiritu n'abantu rero bimugoreye yambaye ipantaro atambaye ikanzu muca mwumva ingene bigenda ariko yiyambariye ikanzu ntibisarisha utibora bishika pasiteri karasoma muri Matayo akacaguma abona none kubera iki hariho abambara amakanzu erega hariho abambara amakanzu baba pasitori nka kurya ko bamiziruma urumva no muri Israel ntibasenga bambaye amakoti naho ntarahonyorayo je ndamaze kubira ku mavideo abamaze kujayo bo bitubwira bambara amakanzu boba baca bashira bwa bukofero nk'abamiziruma kurya nyene urumva rero sinzi ntumbaze ariko benshi bakunze gusigura cyo bavuga ati mu rushengero ni kwa muganga haza umuntu wese ashobora kuba kwa muganga hehe erega mu masengero niko abantu je batantahura reka ndabisigure basi mu isengero n'ahantu muri societe abantu bose bahurira abagwaye abakomeye abagwaye mu buryo bwo mu mpemu n'abagwaye mu buryo bwo mu mubiri bahurira bebasha novuga ni nko mu mugambwe basi urumva mu mugambwe ni nka bo bakoresha irya ntunze bavuga ideology mu ntunze mu isengero n'abagakoresha theology urumva ariko uravye ni ibintu bishaka kumera kumwe urumva rero ugiye gukirira ngo mu isengero ngo urumva ngo bikiri ubanza kukira wowe nyine ukikiza mu mutima wawe mwisengero bavuga gute ngo ni kubera babivuga ngo ni kubera abantu bahurira ngo ari benshi bikiri biki ugiye udafise umutima uri ku Mana gutya uvuga ati Mana ndaje kurondera Imana ndaje kukurondera uko waje mwisengero ni kutaha yego ntabo ubona je nagiye kubyiga ko ryari je umunsi umwe nari mwisengero ufise agatelefone hitangura gukiza urumva sinanzi ko hari umusuma ashaka kuja mu isengero franchement onondoje uvuga kana hera Pateur avuga ati haguruka ndabasengere mutahe hajya muhaguruka musezera mutaha mu masengero ndagatereka undi yareze sanga gafoni karagiye bagatwaye cyasanga ari umuntu yagatwaye mwahace ha bankete yihuta nayitoye nka nyuma ya insomene sanga wayitoye n'umuntu w'umukristo yagira yari yicaye nyuma yanje kandi aramufungishije indwi yose mu nyuma ndamusabira ikigo ndamubwira mu mureka agenda urumva rero nk'uyo none yahora aza gusenga kandi yari amaze igihe ahasengera zamwiga niyo mpamvu Imana sometime iraducisha mu bintu kugira dutahure hariho umuntu Imana irayo ikavuga ati uyu atari je ndamwigishirije nta mwana w'umuntu azomwigisha nk'uko kiwanje Imana niyo yanyigishirije mu bintu byose bivaye na challenge wagiye urahura nazo mu buzima urabona ati nta kintu na kimwe umukozi w'Imana yari kuza kubwira ngo wumve wohinduka kwanza narabanka abapastori narabanka n'umutima wanje wose muga nkijije ndavuga ati Imana niho rero je nahuriye n'ibibazo ndavuga ati urya mutima nahora ndabanka Mana kubera ndagukunda akaba ari abakozi bawe nzobakunda ndabakorera ibyiza nkabambika nkabagaburira donc ntangura kubishiramo ndabakunde tureke n'abapastori kazi bose ntuzi ko ari n'abapastori b'abagore urumva ahubwo rero nce nibuka ikintu ejo canshike muri ville ejo nari muri ville nicaye ahantu urumva ndiko ndi muri meeting n'abantu haca haza umugore urana abanyamasengesho aba bavuga butumwa baciriritse nyine ubona bajya abantu bacako muri ville bakana ko ari abasazi acaraza aratangura muragowe mwebwe musambana Imana iraje kubara ndavuga ati ngo hano hari huzuye abagabo nibi ndavuga ati bigishe n'uburyajya ko ari bibi ukore hahandi nyene uzi abantu b'abakristo baja mu isengero baguma bakora bya bindi gusambana abantu barabimenyereye kandi barazi ko ari bibi ariko bigisha uburyajya ko ari bibi urumva kuko abantu benshi ko ari bibi acaraza
ababagabo bacoraza ngo yaye madame urumva ngo twe ngo ariko araturenganya ngo basambanye ngo nabagore ngo ariko twebwe ngo turasuma ntidusambana tuja muri deba rero ndamubwira wa mumama ndavuga ati none dusomera ivyanditswe basi tuvyumve neza tumve ko abagabo badasambana abagabo badasambana hasambana abagore abagabo ariko ari protege ngo babasumye aca aravuga ngo muri protege ngo bamwasumye ariko mwasamba ibifata abagore nivyo ce ndababaza none turisambanya abagore turisambanya urumva abagore basambanye n'abagabo yici badeba rega tuja mu butumwa ndavuga ati ngaho rero karabaye aha naje muri vile rari bibinzanye jewe sinzi rengana niyumvira ati reka ndamuhezagire vraiment aratwigishije ndamuhezagira quelque chose babandi bose na bya bigabo byose bice biraza biramuhezagira hinga tangure kudusengera ndavuga ati wow abakozi b'Imana ni nkaba urumva uraza umuntu hezagira tuvuge nk'ibihumbi 10 canke 5 canke 2 akumva umenga ukoze uruntu runini ariko banyakuntu ngahari abari ababosi baba pastori babagutse ukuntu shaka umuhumuriyono no mu ubunyene ni hazonda muha 2 million acha sengera wundi wa 2 million acha sengera mwe wa 2 million wewe ubutashi wewe umuriyo nacha gushaka ku ruhande une hazo office 5 million umwe wa 2 million ntamusengera rero ngayo ndavyivugiye nkaca mvuga yuko bibere mu ma business baca bavuga ngo ABCD baca bavuga ati COCO ariko je mvuga ivyonzi kandi baze baravyumva hari gihe bazobitahura batakinyumva sanuru kavuga amajambo akomeye cyane oya nivyo erega ibintu urabivuga hanyuma byaba vyishuka vyihoze ukavuga ibindi nzo kwama ku pastori ndafite ibindi byo kuvuga byinshi bishaka gufasha society ivyo naciyemo ni byinshi bitegeza gufasha abajene aba mama aba papa byose bifasha abantu bose ntegerezwa rero kubera Imana yabiretse nka bigitambo ntegerezwa kuzura abantu bamwe naho abantu bancira urubanza bishuma mfuha wovuga ati jewe Imana yashizeho kugira mbere igitambo abandi ndabizi neza kandi yarabimbwiye yaranteguye wowe uravuga n'Imana yawe je turavugana ko ariko nja kumviriza Imana z'abandi je mfise Imana yiwanje ntimwiyemera nisho kibazo c'abakristo ntimwiyemera iyemera ukuri kose ni uyemera n'Imana izokwemera ariko iyo wisuzugura nabo basenga Mana ndakanyongori Mana ndivumbi umukungugu Mana urambona Mana deja wayibwiye kuri umukungugu urakanyongori uragaserebanyi kubera igire uvuga ati gusiki kabwira ati Mana aha sishoboye aha ndahashoboye aha naho ntahashoboye mukabana munzinanye ivyano baza bacimanza rero jenzi nayo n'Imana yanje ingene ndiringana nayo ndabizi wow nuko turi mu gihe aho ubona ko ingo nyinshi haguma haba ama divorce benshi baguma batandukana ariko wowe uravuze ati nakosheje ndasaba ikigongo ariko kandi wagatse uravuga ati ntikibuza ko uwo vyanki yovayo koko uno munsi ko ariko baradukurikirana nizihe manuro wewe wotanga ku bantu ariko barubaka ingo na cyane cyane kubona ko uno munsi abajene bashobora koragira ama divorce bakiri bato urabona ko vyagiye no ku murindi ukomeye cyane uratse ikintu cisha abajene cyane kitwishe twese dukora ibintu tutabanje kwiyumvira ifa ko tugira planification y'ikintu cyose umuntu akora ntuze mariage nturabe ngo abagenzi bawe ngo bakoze mariage ngo famille kiranjana muri pressure ngo ndongore cyangwa ndongogwe no ra ubuzima bwiwawe nico nkundira ibihugu by'abongereza ibihugu by'abongereza nta mwanya bafise wo kumviriza ibindi bintu hari umunsi hari focus n'ubuzima bwiwe twari dukwiye kumera nko mu bihugu by'abongereza izi ngeso dufise muri bihugu byakorenje n'abafaransa tukavyihorera kubera iki twamatugwa mu bibazo simvuze ko nabo batagwa mu bibazo ariko biraryosha uguye mu kibazo ari wo wavyishizemo wanje kwiyumvira uvuga ati ikizobanzonye umuti urumva ariko ngaho usanga nk'ubu unya batoyi bararongowe uri umukobwa naho usigaye uri mukuru ngaho
bace bakuremera famille ikuremera none ntubona ko ushaje washaje utararongora nta nakana ntunze iki nibiki ukaca uvuga iki reka nanje ndo ukaca uvundurana icari cyo cyose sivyo nk'ubu haje iby'ubuvugishwa byovyo nkajeyo hatazuvugisha nta mariage nari gukora of course gukundana kuja muri relation ntibica bisigura kugira mariage ariko umuntu haje akavuga ati Imana yabyemeje ukuntu ni itariki niyi umugisha w'Imana ntujana n'amarira narabivuze wowe ukagira iforo yose bikanka uba kwise swata muri fondation ya avant nuko kuravuga ibintu bikomeye bivuze ngo nibi bintu basigaye baza baravuga bati nibareke iby'ubuvugishwa bavugisha ibintu bizima igihugu kirakeneye kumva ubuvugishwa buzima buza buhindura situation y'igihugu nayo ibi by'iwacu ngo urumva rero ngo Imana iraje kuguha amafaranga nturi kurakora uri muhira none ayo mafaranga azokura kavuye mu ijuru tuvuganisha ukuri Imana irakuzaniye inzu iyo nzu sha mugaje sinobesha nanje naracakiye kwerinda jerese racakira bisanzwe naca ntanga nishikano gigushima Mana urakoze kumpaye urugo umpaye inzu iri he Nyanza ire n'imyaka iheze nacakiye nkacakira nkatanga bacatubwe ngo dutange nishikano gigushima ubuvugisha dushigikira ubuvugisha bica biba Nyanza narabuzikiriri muri Rohero muri mu Kamenge muri mu Buterere mbura hano hose kandi wahora utanga amahera yo gushima akora parcelle nari mfise zose nta nimwe sigaranye urumva ubwo numvugisha bwaye n'abandi nuko ngo inzu ukagenda ngo Mana baca bitwaza ngo ryaje mu ryo muri Bible ngo ahantu hose Imana yarahaduhaye ngo aho uzokanyaga hose azobarahi wawe ugasanga umuntu agiye guhagara ku rupangu rw'abandi ngo Mana ngurunyene asha ngo sindekura ngo urabona Mana ngurunyene ndacakiye uwayubatse ntuzi ngo yayubatse gute ntuzi yakuye udufaranga kugira gubake urumva abo ba prophet na pastor ngena ari amashitani bavugisha ibintu by'ibirofu muga rero nka abana biwe abana babo aba bavuga ngo badati bumvise ibintu we koko wakirofa we ntandarugira kututukira uradutakiye daddy wacu baze bacakire umunsi amabako bazoguma gutya amaboko ameze yarushe bidakunda ko yashira hasi nazovuga bya bintu kumbe nivyo abandi urarose umugabo cakira umugabo nimvi zarameze ntibararonka abagabo n'abagore urumva none kayemo umwe wose nisengera nabandi ko ndabivuga je narigeze kuvuga yuko nabatereje amasengesho bansengere baranka konsengera campamagaro international hanze namandi ko ndamuvuga uyo muntu aranka konsengera ngo ndamuha amahera kugira senga kugira ubanzi urya pasteur urya nyimbari apotre numengo no apotre Elisha Muriri wo muri Tanzania ntiyamaze ngaha none kubigisha yamaze cakira mugatanga n'amashikano ngo muracaka ibiri ivyo yabahamagariye byakorotse vuye mu injuru byahe yamweho ndamuhe 500,000 kugira nsengere y'amarundi ntabona imbere ntabona inyuma ntabona kurasi nibuka ko hari amarundi y'amashiringi sindavyibuka neza urumva haheze 4 ans urumva candi isengero ubwo nyene ngisenga Imana yarakoze ikoresha umuntu ari hanze andukira amafaranga ahubwo bari bakwiye gusenga Mana raba ukoresha kugira angirire neza umwose nyimba utabona imbere utabona inyuma senga uvuga ati Mana raba ugusa umukoreye kumubuza amahoro birabaho nta muntu murahura basi uragira sinzi ko bimaze kukubaho ufise nk'amafaranga ukumva abantu umutima biranse n'ibyumvire hari umuntu wumva ushaka kuja kuraba umuhe amafaranga urumva ugasanga kwera uyo muntu yarayakeneye ayo mahera nyene je vyamabimbako kandi atari bwakubwira ico kibazo atana kimwe yari bwakubwira iyo niyo Mana simpa kugenda kwa prophet ngo aguse none ko je bantaye bose baranta bose nk'ubihonca ndekasi nisengere byari kuhereraye naye kuronka umuntu ntabara ariko urasenga bajyo akivuga ngo nsengera ntibaba barabona nukuri kw'Imana batarakuva kubura umuntu agusengera wowe wenyene wige kwisengera je nta muntu emwe Mana abakozi b'Imana je muntu nzogenda ngo ngore ngo nsengera ngo umutwara ngo akira sinshobora
bonyene bafise imitwarira baremereye baza kubikoreza iyindi nabo bafise ibibazo oya ça c'est vrai nabo bafise ibibazo kandi bavuga ko ari badadi babo si ivyo umunsi ego sinasa amasengesho iyo ufatanya amaboko n'umuntu mu vyumva kumwe ataca gushaka atanyungu nimwe afise bariho uyo muntu Imana iramwumvira pe nawe kugira Imana ikumvire utegereza kwihana ukereka umutima wa Imana ukawutumbereza imbere y'Imana uri se natama umuntu yitwa umugororotsi ariko uwo mwana urasenga ugasaba uwo mwanya ugasaba Imana imbabazi ni lazima Imana inyiganze ahantu quelque part pana kuvuga ngo birakorotse kumwako ba King Ben ngo barasenga ngo mahera gakoro kavuye hejuru ngo pangwa kuzura ngo amasaka me y'abantu ngo ningodo z'abagabo come on no oye ariko baravuga ko ari miracle bavuga ko ari bitangaje miracle yaguka Imana si umupfumu Imana si umujaho umupfumu aramaze kunkorera amahera kandi ndayakoresha ari umupfumu atanasenga jewe yaravuze ati uri kuraharira je ndi umuntu mpinga cyane ikintu ntaco mva sindacumva ndavuga ati okay yakore ko wiyemera uri umupfumu kandi tuca tujana muri banki ndayashireyo urumva urazi yuko ari amafeke baca bafatayo cenda gutanga bagufunge ati sawa egara yakoze turayajana muri banki muga ntiyari menshi barayacisha mu kamashini mbona ni vyavure barayabika subirayo bukeye kuko navuga ati ninayagumiza ngaha arashaka kunyika wakumvuga ati uko yayazanye arashobora kuyatora erega nagiye mbona ari vyavure sinzi ibintu yakoze vraiment nimba yabigize gute ntumbaze none n'Imana isigara umupfumu kweli uwo mupfumu mwari muri kumwe aragukorera amaje arayakora neza guke murazi ko je ntazi kwigirisha none igihe nabikora Imana ntiyambona yarabonye ko wagiye ku mupfumu erega ikibi c'abarundi n'abarundi kazi reka nko ibi bihugu byacu ngaha n'abanyarwanda kazi n'abantu bafise turafise ikintu ca hypocrisie wowe werekane ko wera kandi utera werekana ko atapasembi waciyemo kandi warayiciyemo nta muntu numwe ataciye muri pasembi umuntu wese arenza 25 ans aba afise something happen muri pase yiwe kandi pase izarimbi je ko ndavyanda je ndiyanda ntawe uzomvuga urumva ngo koko ngo bikini bikari karigirisha no narabikoze Imana yarabibonye irabifuta ndayisaba imbabazi turatangurana ubuzima bushasha uvuga ati naraye gucumuyeko yes nk'ivyo byose mvuga byose Imana ntari nivyo byo wapfumu wagiyemwo nk'ivyo ntavyo Imana yibukayemo ariko uwo uvuga ati hari abantu baca biyumvira ngo uri kurabesha kumbe warabigiyemo urabizi urazi neza oya baba bavuga ngo mba ndiko ndaryosha inkuru urumva muga sinshaka kwibeshera ivyo nakoze ndabivuga urumva ariko mbashaka je mfise témoignage nini cyane mbashaka abantu ndazi yuko one day bazohinduka bukebuke kandi iyo abantu bagize pasembi baze babivuga kugira byigisha abandi bagere baci rubanza bacira urana amakomantere nge nahora aza gatuka umuntu bagere bakoze bibi gusumbya jewe nukuri uti bajya baza bakugwanya bo bajya bakoze pure gusumbya jewe rero nta kamara Imana yamwijuru irabona iratubona tuba turi kumwe tubijamwe tubona ari bibi tujamwe ari byiza tujamwe Imana tuba turi kumwe bibona kubera ki tuba dushaka kwigira beranda tubivuge dukize none abana bacu muzo bahatemo je nk'abana banje simvuga ibintu birebire ni kumwe wakira akabebe ariko nkujya kuze ndambwa ati mwana urana uri kubikigaba nanje narabikoze byagenze kunukunuka yo naca muri ivyo jewe mbikigaba nanje mba ndi nka ministre cyangwa ndi kintu gikomeye mu gihugu ariko rabo bihebe hakirika donc umwana biraryosha umwigisha ku buzima bw'iwawe ni hakumva n'ingoga akwa ryama biramutravaye agiye kubikigaba ukamubwira biramutravaye akavuga nanje sishaka kumera nka mama cenga papa mu bintu uri muri babandi babesha ngo je kwishura ndabitoha oya reka wari kirofa avuga ati nari kirofa pana kwigirisha abana bakunda kutubaza none mama ntiwatirisha kweri kacuvuga ngo bakaca ngo yango je sinatire je ndambwira mwana mukubaga nari uwa mbere
urumva umugabo rero bamfashe naronka ubusa naca ndubura uwundi mwaka ukaba urarangiye mubwiza ukuri umwana abana bazi barabye none bazuja gushinga témoignage en public badashaka gushingira intaha abana biwabo iyo ni hypocrisie y'abantu surtout ngaho i Burundi wacu mana we ni problem abantu bashaka kwerekana ko araberanda babashaka kwereka ko atabibazo bafise babifise umuntu ari karapfa yumva mbwa ntashaka kukwemera ko afise ikibazo iyo ni defombi vuga aho ugwaye vuga ivyo aciyemwo bibi na vyiza kuko umuntu agirwa n'ibintu vyiza na bibi nta muntu yera de ntibona nka jeje ndi umwana mwiza vraiment kandi vuga kubera nta numwe azonshima ntishimye muganda umuntu ntagira abagenzi kubera iki narabaye desu bagiye barampemukira kubona ukumba ndi umwana mwiza niko abantu baca baguprofita kugira rero nirindira umutima wanje na serve yanje nirinda gukwegara n'abantu urumva kuko kera narabagize mugasanga urengeje umugenzi umwe uwa kabiri n'uwa fake yes n'uwa fake kandi uca ugwa mu manga ariyo bakugwishije hari igihe usanga umuntu afise nk'abagenzi 10 20 ngo n'abagenzi abagenzi bahe iyo ni connaissance mwa mwaragiranye ariko umugenzi abuyu umwe kandi nawo nyene biragoye kumuronka kugira ushobore kumwizigira ushobore kuvuga ati uyu niwe wenyene mbona mu buzima ni wizigire wewe wenyene n'uwundi ugize umugenzi mugira umugenzi mugabo ntusye bwose umuntu n'umuntu uwo tubwira byose ni Imana izi bwina mu mutima ivyo umuntu yiyumvira ataranabikora n'ivyo utarimvira umwanya kende Imana irabizi ivyo uza kwimvira mu mwanya ivyo uza gukora mu wundi mwanya ntavyuzi ariko Imana irabizi ivyo uza gukora niyo mwizigirwa naye abana b'abantu problem nuko ariko aratubwira ibintu bikomeye cyane ni COCO niwe ariko aratuganiriza kuri ibintu biriya urabije kuvuga ibintu vyubaka cyane twari tukiriko turahanura baba jeune bamwe baguma babona kumenga ati uno munsi nakabimeze uko reka nanje nyaragase nkora ibi ukaca usanga yitaye mu manga ariko COCO nuko ari kuravuga uko umukobwa kwije imyaka 35 akiri wabo urumva azoguma avuga ngo kananje ntihagarare ataje ace yiyisha umugabo ataje aca agenda afata itangazo ati nkeneye kurongorwa ukeneye umugore nazi no ntibikunda urarindira ugasenga Imana yawe ukayisaba Imana iguhuze n'umuntu muzima kandi rero abantu twama twahihendeye iyo umuntu ashaka ikintu cyane uca usanga uronse fotokopi hariho n'ababikora akavuga ati jewe nkeneye umuntu wa proje nkeneye umuntu ukora ati sinkeneye ivyo kuyaya deje abagore twabaye benshi ivyo abakobwa bawe barabitahura hakiri kare ibigora n'ibikobwa ni vyinshi tutatubwizanye kuri je ndavuga kuri nkigendera ariko arabahanura ariko avuga isuku oya nta bagabo bahari bo kurongora nta bagabo benshi bahari ni baki yes urumva abagabo benshi bahari n'abagabo babandi bapfuye ku isoko COCO oya nukuri kw'Imana n'abagabo babandi bafise abagore babo urumva niyo mpamvu ubu hasigaye hari n'abahabara benshi urumva erega ba Dawidi ntibaheze ba Dawidi baracari bariho batoyi ba Dawidi ni benshi cyane urumva rero kaje usanga abakobwa bariko bitwara nabi yakundana n'umutima urumva n'abagabo bahari mwe abakobwa mwe ba mariage ntabo aha uyu ni COCO manisi izi ni impanuro zikomeye cyane nubwo uri kurabivuga ukamenga abantu bariko bafata ngo gutwenga uriko urabahanura turashaka runo gwaruka ruri inyuma abadukurikirana ni benshi warabonye ko hari abavyeyi baheze bakavuga ati bino bintu biradufasha birigisha uno munsi turashaka ugwaruka genda uruhaye impanuro mbega bobo ko baguma babona umenga ibintu biracoroshe bakaguma bumva umenga bopfa kwisuka muri ivyo bintu mugari vya bindi bica bigaruka tukabona haguma haba ama divorce haguma haba kutumvikana dufate ko ari ivyo uvuze ati abigeme ni benshi baranjanjwa ku bantu en fait nivyo mbo n'abahungu barabifisemo uruhara n'abakobwa barabifisemo ariko cyane abakobwa babifisemo uruhara cyane
yes tugeze mu gihe kigoye tugeze iyi generation rero naho ramvuga generation y'iwacu iyo irasarira iyo generation yacu muri za 2003 2004 2008 2009 twari dushushe urumva tubona yuko ari twe tugezweyo muko ubu twashaje umugani wa Pateur Nikiza ngo bajye bakecuru turiko turasaza urumva rero uza kubitahura gute iyo uri kurakura uri macuwa atakintu kikigushitura numenya ati kumbe kiriya gihe uca usigara yumvira ibyo watakaje byose umwanya wataye niko sinzi uramaze kubona babandiriye abamaraya ba vrai bamwe baravuga ngo urampa ngahe ingene bahereza baki bahereza nabi nivyo ari n'abakobwa bubu bariko barakora ariko bo babikora ankasheti bakikora uburaya ankasheti tubakora uburaya ankasheti bakora binyegeje urana umukobwa wese azosaba amahera umuhungu ngo urumva ngo utampaye ngo ibiki n'ibiki barakundana ndaguhevye uyahereza nabi usanga amatabi yarabishe n'ibimogi byarabishe iyo aha mu masite ngaho za Bwiza za Buyenzi za Kamenge mayo masite yose ntushaka kubabura abo bantu abakobwa bureba bikora gute arakundanye na wewe uri umusheri wiwe we nta mahera ufise ariko Scott arayafise sivyo akaca mubwira ati je utampaye amahera kuno ntibikunda fata umubwira ati sinsambana pointre ariko ugiye kumusaba amahera wapervenye kubikora bikore ariko uvuga ati ikintu ngiye gukora wasime ikiza kuba uranya umuti kuko mu bisanzwe gusambana si byiza naho bigoye nk'abana bakiri batoye je hari ikintu nama niyumvira kenshi nk'abana bakiri batoye sivyo bafise ba papa ba mama bafise amafaranga basho kubigisha bakabagabura bakabambika bagwaye bakabavuza sinumvira ingana ashaka kuja mu buraye uwo mwana w'umukobwa sindavyumva jewe iyo chance ndayironka nkiri muto nkakura ntari imfuvye mfise papa nyitaho nkagira na mama nyitaho numva ndisugi jewe sati mba nararongowe canke ndisugi nukuri kw'Imana ariko pasteur mbayagara biza tirega biraryoshe oya sindavyasi biraryoshe mugabo mwana utarahonja hataragira reka kuhonja ariko biraryoshe muvyumva kumumaze kubikora ariko wewe womenye ko biryoshe ko tutarabikora nk'abo bana ikibabaje rero abo bana b'abakobwa baca baja kubikorera hehe ntibabitangura n'abajene baja kubikora n'abatama abagabo b'abandi urumva kugira bazi barabahuduhera abashuga daddy erega kubera twebwe atamahera dufise none nzoza kwa kenta atamahera mfise oya cyangwa nta bakobwa mbe eske baracabaho bakiri sugi je sinibaza hariho kwera abakobwa bakiri vyeje jengere reka mfe kubahanura nkeka bari hariko numwe kwijara uyu mwasigaye naho hazoza ikimukobwa ntunze umwemerere urumva kuko uyo ntarahonja ntazi ko ari biryoshe kwanza ari ubwa mbere biba bibisha utarabimenya biba bibisha cyane biba bishisha urumva utarabikora ni ikawushi ntazo bikore ataronse umugabo bagira mariage n'abahungu uko nyene muga kente we nukuri kw'Imana ntukiri suki kweri wapi ntukiri manzi wapi wewe wapi abana babandi warabamanze caje mu bikecuru wowe nibaza kuja mu bikecuru uja mu bana ariko ugerageje kuraba oya mnyishura uri manzi wewe yego none biba vyanditse mu ruhanga erega bashobora abana hari koko nabigeme barahari bisugi baziga mu buntu bwabo okay wewe uracari sugi mbe abahungu barabayisugi babivuga umuhungu ni manzi imanzi ni kirundi buke yego
ciza umuhungu atarigera akora imibonano mpuzabitsina nundi hari umukobwa uzi basi wewe basi kuri manzi hari umukobwa uzi nka babiri bo baba bari manzi ntubeshe abakobwa baba bari sugi bambe bakiri sugi urumva biba bigoye nabo biragoye kuba biragoye abonzi baba bafise abasheri mugasimba nzi yuko yoba yaramaze kumuha mu bambe abasheri muhurira he muhurira he aragupresenta tujye n'umusheri wanje araza kumutora n'imodoka avuga ati kandi uno musi babara mu mazi ntabo hari ntawe uwo hari ntujya kuma ku maguru ya mama wiwe woshatse kuvuga rero ati twowe tutabana na mama bacu reka ahubwo mwiheka mugenda n'ibikecuru reka nzotohoza nzobatohoza jewe ndavyemanga sivyo ndamufise kuko ndageze uramufise yego nawe arageze yego ariko kubera aranakijijwe aranansengera arakijijwe aranagusengera ivyo ntibikora ntimurasomana ntimurasomana turasomana bisanzwe musomanira duhuye mibarabara canke aho duhora dusohoka ndakunda gusohokera Buja Cafe bahora batubona naho raza kukuraba iwawe oya yaranyankiye asha yarandahiwa nakindi Scott mwera mwayi ayo n'umuzigeze kugwara yabanje kumbwira ati reka mbanze telefone iva telefone nanaka ya telefone nk'abantu nk'abane bo baiva bacaraza kumuherekeza kuzi wawe oya ababaza ko ngwaye ivyo ukora cyangwa ati ati pole sana wagiye ku bitaro canke uri muhira iyo mviza ko ndi muhira yararahiye ya uyo raracari ntuze onone umwana w'abandi ndasaba ntuze umwonone mugasi ndavyemeye cyane kweri uyo uciye uvyemera kubera ko atarigera zi wanje mbega usanga naho atazi wanje ahubwo nshobora gusanga nawe abikorera hariya nyene arinza kwankira gutyo bisigura ko atahanda agenda nyimba gukunda rerimo yego akaba ataza mu nzu yiwa shamuza muri abambere muri gisagara umukobwa bakundana ntaje mu kageto kiwe kandi n'umunyagisagara nuwa mbere uyo rero uyo no mwemera ko yoba kirisugi ubu rero nanje uravyemeye ko ndi manzi oyo ushaka kubikora nabandi wese ndakwemera kukubera iki abakobwa mwaba mushigikira abandi bakobwa bagenzi banyu uri kurumva kuriya wewe urazi impamvu je urazi ko ndakuzi yego nawe mugendana ndabazi nta numwe bose bajya bose mugendana nta numwe ari manzi nabaguruguru bagendana n'abakobwa benshi cumbwira wowe rero nawe ariko je ndamwemanga afise umwe kandi baranamuzi nabo nyene baraberekana none ntanya nayiva none ko yatuzanye mu kazara none harya hoza agakobwa mugaya yoca mwicura ura yoca mumanika oya nimureke nuko mukurangiza sezera abakunzi ba Magic Channel ndetse n'abakunzi bawe muri rusange haya twaranabonye menshi baguma bavuga bati COCO official mu misi aradutama ibintu bizima bashaka kumenya rero COCO sezera abakunzi bawe n'abakunzi ba Magic Channel muri rusange dasezeye abakunzi banje abo duhuza n'abo tudahuza bose nta kibazo yemwe bose afite uburenganzira bwiwe hanyuma nk'abaseze n'abakozi ba Magic TV hanyuma nk'abaseze na Pasteur Apotre Pasteur Nikiza Jean Apotre none ivyo birajaye Pasteur na Apotre birajaye Apotre yatubwiye ko ni iby'abavyeyi bamisi niko bi Pasteur rero mu rusengero ndagusezeye Pasteur Apotre Nikiza Jean kenda kugira yuko ni conseil uzozurumviriza neza je buriyo abantu banyumvirije neza barumva point yuwanje ivyo mba ndiko ndavuga muzoze mwumviriza neza je mpanuye wewe abandi bo naho bovuga ivyo bashaka ntaco muga ko muri umukozi w'Imana ko uronka abafise amapase atandukanye reka guca imanza ahubwo hari ikintu nibage kuvuga kwanza reka ndakugaruke ko kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko umukozi w'Imana cyangwa umuntu yigisha ivy'Imana ategereza kuba icitegererezo c'abamuraba
none kuze yambaye agapira kujya munsi n'ishati tugaye amabuto uri man of God kuri kamera no je ndavuga nkigendera bijya byerekana ko ari umukozi w'Imana koko kamufashe rero yagumaga kwega akagenda yongera gakwega uri kurumva si byiza tuze duhanurana je ndaguhanuye nanje uzozurampanuye wumvise navuze ibitari ivyo bitagushimishije canke wambonye ku kintu mpanura neza wari wambaye nabi vraiment wari wambaye nk'abasitari none bitandukaniye n'abafize kwambara ishati kakubana pe kakubana naho umutauneri niyo mpamvu Yesu ndamwigiraho ibintu byinshi ndiko ndaraba pastori bacu yambara ikanzu imwe ntitwabona ingene yayimesha n'ipine zingwe pine isandazi zingwe pine zingwe babure kutaza baranyumviriza impanuro muranda abo bakozi b'Imana ndavuze nditaye uravuga ati bishitse bambaye kujya hari umunsi zoba tabukira ko bagasigara mu maboka none abagore bazacafata ibitenge babafuke kunyo inyo zisigaye hejuru oya vrema oya je no kuri je ndubaha mugabo nanje bazi baranyubaha nkuko ndabubaha je ndamuhanuye kandi mpanuye n'abandi ba pastori bameze gutyo oya bambara ugasanga agakoti kamufashe agapantaro kanamufashe bijya nibiki hari abakozi binone ni hamwe rero n'abakobwa baje bambaye imini ntibobigisha ko kuko nabo nyine bakeneye buto genda muri Pentecote turabe biyambariye ibipantaro bingana gutya bifuka hose bibabereye ku buryo naho byoshika igatabuka itonaboneka ariko birashika nabo bagacumura bande aba Pentecote ibyo gucumura twashize ku ruhande ko mvuga inyambarire babivuga ngo imyiyambarire inyambaro kuko Imana iravuga tuzobamenyera ku byo bama kandi presence y'umuntu niyo yerekana icari urumva nuko Imana ushaka kugera jewe ndagwa akarorero ndi umuntu asanzwe mu isengero sindakora ikosa kuva nkizwe kuva kera menya kwanza kuva kera nzi mu isengero je narabaye n'umukatolika nzi mu isengero yuko ugenda wikwijije ipantaro ego turazambara ariko mu buzima busanzwe mbere nko bicitabuka wicaye uri imbere ya pastori ibintu bikaja hejuru bazacavuga ko bagiye kubatira imunsi ambara inguturi ugiye gusenga ugira inguturi ya wambara mu isengero n'izindi wambara hanze urumva kugira nyene mu isengero abantu basenge namwe muyerazoza guta abantu biyambika gutyo ntibikunda naho bavuga ngo urumva ngo Imana iraba ngo indani mu mutima no irakorana n'umubiri kuko ingoro ni ingoro y'Imana umubiri deje kandi imyambaro urumva imyambaro irerekana ico umuntu abari ugasanga umuntu agiye gusenga yambaye sexy iki cyose kiri hanze babanishije none baba bagiye gusenga kweri tuvuganisha kuri kandi abo bose baja he muri amasengero usanga aba apotre aba bishop aba pastori aba prophet ari za fire za miracle namwe umunsi yotembagara hariya akacabona i Afghanistan bacavuga ngo iki batabigisha kwambara neza kwanza je mfise urusengero rw'iwanje abaje bambaye nabi ukucara inyuma paka baze bagaruke bambaye neza bikwijije neza zo ni impanuro ariko aratanga aha renda bivuze ngo koko ngo arasara nuko ndabubwira ko ni koko twari twazanye niwe twari ko turayaga kuri binabiri ahereje ku mpanuro nyinshi ahereje ku bintu bizima ubona ko na cyane ni wa wundi aza nubwo bavuga ngo abari kavuga ibindi bintu asa n'uri kavuga abakozi b'Imana watanga impanuro muri rusange ahanuye abantu bose muri rusange nuko nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiduhanura zabidutera intege mu rupfasoni nkuko musanze mu bikora nuko asante sana dushimira abariko barabana natwe ukaba utarakora subscribe ndabubwira ko wagira subscribe ugira ibiganiro nk'ibi uzozura bironka kuri Magic Channel asante sana ciao